Ari mu bakozi ba leta batahuye akamo k'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye kabahamagarira kwijukira gukora imigambi y'iterambere kuko umushahara wa leta utotunga umuntu wonyene canke ngo aronke umwidegemvyo mu vy'ubutunzi. Bona wese uwundi ni muganga Celestin Sakubu wo mu ntara Gitega akorera ku bitaro mpuzantara vya Gitega yatanguye umugambi wo korora kuva mu mwaka wa 2020 uhereye ku ngurube, mu nyuma atera intambwe atangura korora inka, aho ubu afise iraro ry'inka za kijambere zigera ku 21 harimo izivyara 18 n'ishuri zibiri. Hambavu y'inka aroroye n'intama ndetse akaba ari n'umurimyi w'umugwizambuto. Muganga Celestin Sakubu amenyesha ko uwo mugambi yawutanguye kuko yabona ko umushahara aronka utomutunga n'umuryango wiwe niwo kwitura amabanki, gutyo araheza aratangura uwo mugambi. Celestin Sakubu aremeza ko ubwo bworozi n'uburimyi bifitiye akamaro umuryango wiwe. Uyu mugambi ico nabonye wagize akamaro, wanje kugira akamaro umuryango wanje, kandi n'ikindi kintu vyahinduye mu muryango wanje. Ubu abana banywa amata ko bashatse, kandi nk'ubu ndageze ku litiro ari hagati ya 80 na 90 ku munsi. Umva ko bizana n'umusaruro utari muke, ugatuma nshobora guhemba abakozi. Aje ronka amazi nka zishaze nk'amase z'ikirundi kubera ry'amazi y'ikizungu yonyene ntacamara. Hanyuma n'ababanyi haraho bahora bansaba amase kabaha kugira ndabereke nabo kuntu bashobora kurima kijambere, bakaronka ubumenyi babukuye kuri jewe. Hanini n'ivyo rero navuga kuri ubworozi. Kugira ngo ibikorwa vyiwe bitere bija imbere, n'umukenyezi wiwe yarahevye akazi yahembwa ibihumbi 600 kugira ngo akurikirane uwo mugambi wabo. Nka madamu wanje kare yakorera akazi kabigenga, mugabo ndavye amahera yahembwa ibihumbi 600. Ndabona ko ayo mahera ari make, ugasanga n'urugo ntakarakorera neza. Cyo dufata umugambi wiko yoza gukora ibi vy'iwacu. Muri uwo mugambi wiwe w'uburimyi n'ubworozi ngo akoresha abakozi barenga 50, kandi abo bose barahakura ibitunga imiryango yabo. N'abakozi basanzwe bakora mu vy'inka bashika ku 8, hanyuma hari n'abandi bakora mu ndimo. Navuga ngize imvugo ngereranyo, ubu ndakoresha abakozi bashika 50. Ikindi ababanyi begereye aho hantu arangurira imigambi ngo barahakura ubumenyi bw'ingene barima n'ingene borora. Mu gihe rero ngo yoronka ubufasha akaronka aho kurima hagutse, ngo yo kwagura ibikorwa vyiwe, gutyo n'abaronswa akazi bakagwira ndetse n'umwimbu ugaheza ukongerekana. Hanyuma bikunze ndose ubufasha vyofasha n'abandi, kubera mumva aho ndima hacari hato, hegitari 6 nizo ziruzo ubwatsi ni hato, kugira mbandanye nereka urorera abandi. Hanyuma uko umukuru w'igihugu bivuga, umuntu wose uronka ivyo urya n'umufuko uronke amafaranga. Rero co novuga kindi nohimiriza abandi bakozi ba leta yuko ijya mugambi umukuru w'igihugu yamatubwira ko bo gufatana nkama. Novuga ati nk'ubu nk'akarore mu mbadati none umukazi ka leta baragahevye, basi nagahevye none akabikora ko yaje nsanzwe ndi n'umuganga avura ingwara zo mu kigo mu bitaro mpuzantara za Gitega, nkaca ntwara na kaminuza y'ubuvuzi y'Igitega. Navyo nagombye no kwereka abanyeshuri sanzwe nigisha yuko nabo nyine aho bige biyumvira gukora imigambi yabo, ntibiyumvire kuronka akazi ka leta. Kubera ubuzi bwa leta, ego leta ni yacu, ni mvyeyi dufasha byinshi, ariko mugabo mu byo atwigisha twigishe ko dutegezwa kuraba ukuntu turondera akazi, hanyuma tugagaha abandi. Celestin Sakubu asaba ko leta yo bashigikira mu kubaronsa imbuto zirobanuye kugira ngo ibintu bigende neza. Ikindi abajeje uburimyi n'ubworozi ngo bogerageza bakabegera cyane kugira ngo abantu bakore bakurikiza ubuhinga, kuko kenshi arizo ntambanyi bakunze guhura nazo. Ntiturashigikwa kugero hagije, bari kwikutuzanira nk'intuze nyine novuga imbuto ziri selection, tukavuma tuzigura mugabo zikaba zihari tuzizi ko ari inka dorasi. Umwe tukuma turondeza tuvuga uti ndayikure hariya, ariko mugabo nk'ibi vya insemination tuzosanga yuko dusange harabaye inka z'amacugane, kubera bagize insemination uzosanga zivukana n'intambamye ya mbere. Ikindi bozardu nk'akarorero abajejwe uburimyi n'ubworozi
novuga ko batatugendera cane, barakora mugabo ntibatugendera cane, ntiyo bagize irima ntitubona abantu baje kudufasha, barabe yuko turiko dutera amategeko. Ico rero nibaza ko ari intambamyi, bogerageza bakadufasha bagahimiriza abantu bajejwe uburimyi n'ubworozi, bahagendera abarimyi n'aborozi kugira kora turi abaganga, ni hamwe nyene uvuga uti uwize ntiga kamwe, mbwa nabo baje bakadufasha, nibaza ko vyomera neza gusumba. Nduwimana Christophe nawe arongoye umutumba wa Masasu wo muri komine ya Giheta hariko harangurirwa uwo mugambi, arashima uwo mushinga ntahe kuko ivyo harangurira bisahiriza abenegihugu bo muri ako gace kuko benshi baronkera akazi. Uretse ivyo kandi ngo baranaharahurira ubumenyi, amagarira afise uburyo kwijukira kwiteza imbere gutyo abenegihugu bashobore gushikirwa nabo nyene. Hageze ku mutasiro w'imvura, imvura itasuye n'ukuri mu ndimo ziwe zose urasanga hari abantu bashika barenga nka 50 ariko baraca amafaranga kubera uyu mushinga nahe ngaha. Hageze kuvumbura amase, urabona nk'uko rugwi ruri ngaho rw'amase, si ukuvumbura abantu 3, 4, 5 uko bakoranirako ugasanga abanyagihugu bariko nyene n'ibivumvu n'imifuko nyene bariko barasomba abandi ku makinga. Kandi ikindi naco kinezera uyu mushinga ntawo ngaha umushakashatsi mu by'uburimyi cyane gose, kiretse n'uwo mutumba wacu hano n'undi mutumba duhana urubibe witwa Gwingiri, naho nyene arafise imirima, naho nyene usanga iteye igomwe. Shitse ngaha rero naciye nsanga uyu atari ngombwa kugira ngo abo bari mu bindi mu biko barashika ngaha. Jeje nyene ndiko ndaca kuraba ukuntu abakozi bibo ariko barakora, naciye nsanga bimwe nyene leta yifuza nawe arivyo ariko arakora. Naciye nsanga ari uwa mbere, umengo nivyo yigiye mbere, bavuze yuko ari dogiteri byarantangaje, ariko ca nibaza yuko ari gufuma aba umu agronome mukuru nyiranga atwara nk'amadepe ya Rena yani. Liliane Shimirimana nawe akaba ari umutambukanyi wa Celestin Sakubu, avuga ko yari asanzwe arangura imirimo itandukanye ahitamwo kubiheba kugira ngo akurikirane ubutunzi bw'umuryango. Avuga kandi ko akunguko kibonekeza kuko bageze ku rugezo wo gukama amaritiro arenga 80 ku munsi, ndetse bakaba bafise n'ikirindiro bacururizamwo ayo mata baba bakamye, kandi barashima intambwe bagezeko. Turakenguruka cyane nk'ubu yababwiye ko tugeze ku maritiro entre 80 n'ijana, niyo dushobora kuba tworonka ku munsi. Ibyo ko bisaba kuba hafi kugira ngo ntihagire n'akarobo kotakara. Tugira na cafetaria impande ya hôpital regional, ivyo bisaba ko nyene umuntu abikurikirana ibintu by'amata, kugira isuku kugira ngo n'abakiriya nyene bagume bahabona hasa neza. N'amata yacu barayakunda cyane kuko tuzigabura ibintu bitandukanye, murabibona ivyo vyatsi by'ibicericeri turavanga n'ibitirisakumu kubera ari muci cane ibicericeri nivyo zirya cyane. Ga mu gatasi tuba dufise umubingo, twagiye turagura ahantu hatandukanye, ahantu dushaka kurima kuko ufise inka utegerezwa kugira n'itongo ryo kurima ubwatsi. Nk'inka nk'izinye uzeye kuzisumira ntivyokoroha. Turashima aho bigeze mu ncamake rero ni nk'ivyo. Habonimana Gilbert nawe ni umwe mu bakozi amaze igihe akorera uwo mushinga ntahe mu ruhongore rwiwe, aremeza ko aharonkera akarusho katari gake ndetse akaharonkera n'ibitunga umuryango. Asaba nawe nyene abafise uburyo gukoresha uburyo bwabo kugira ngo bashobore gutanga akazi ku batagafise.